Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine niho umwigisha Emile Mworoha yavutse, hari muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Akwije imyaka 9, Emile Mworoha niho yatanguye umwaka wiwe wa mbere w'amashuri mato mato muri komine Gatara. Inyuma yaho yabandanirije amashuri yisumbuye i Bujumbura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani, Emile Mworoha niho yahawe impamyabushobozi yiwe y'ubwigisha mu bisata vy'ivyigwa ndondabihugu bita geografi mu Gifaransa, mu bijanye na kahise hamwe no mu vyerekeye ururimi rw'igifaransa. Uwo mwaka nyene Emile Mworoha yahavuye yerekeza mu gihugu c'Ubufaransa ajanye no kunonosora ivyigwa vyiwe, ari naho yarangirije kuri kaminuza bita Sorbonne. Agarutse mu gihugu yarabaye umwigisha kuri ENS mu kiringo c'umwaka umwe, acadizwa amabanga yo kuba umushikiranganje w'ugwaruka, inkino n'imico kama kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani. Ni nawe yaciye atanguza ikigo c'imico ndangakaranga Musée Vivant de Bujumbura. Yarabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe Iprona. Yararongoye inama nshingamateka kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi. Yaranatwaye ikigo ndangakaranga Agence de Coopération Culturelle et Technique hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi. Yari umuhinga mpuzamakungu mw'ishirahamwe ya CCT muri UNESCO hamwe no mw'ishirahamwe rihuza abakuru b'ibisagara bikoresha ururimi rw'igifaransa. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani gushika mu bihumbi 2004 yarasubiye mu nama nshingamateka, aho yanigisha muri kaminuza y'u Burundi gushika mu mwaka w'ibihumbi 2012. Abamwegereye bavuga ko aho Emile Mworoha yagiye araca hose yahasiga ubumenyi. Yarananditse ibitabo bitari bike kuri kahise k'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 bagenzi biwe b'abanditsi b'abarundi n'abanyamahanga baranditse igitabo kimwitirira igice cy'ikinjana ca kahise k'u Burundi kuri Mworoha Emile, intangarugero mu mateka ya Afrika.